Inshuti na mu bagenzi mwama mukurikirana ibiganiro vyacu hano kuri Kabaza Web TV turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Ilere uri nkuru. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kuganira kubijanye n'abarundi baba mu mahanga bimwe bita mu kinofunofu diaspora. Murazi neza yuko inama mpuzamakungu y'abarundi baba mu mahanga izoba ku itariki imwe gushika itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi mu mwaka uza. Ariko rero hariho ibibazo byinshi abarundi ba mu mahanga bashobora kuba bafise kubijanye n'ishirahamwe ryabo na cane cane kubijanye n'imigambi y'igihugu yerekeye abo barundi nyene baba mu mahanga. Kuri ico kibazo rero turaza kuganira n'abatumire babiri. Umutumire wa mbere n'umushinga ntahe Boris Evrard muco w'intore, uwa kabiri nawe n'umushinga ntahe Japhet Lejanti Ndayishimiye. Reka rero tubahe ikaze kugira ngo dushobore kuganira nabo. Umushinga ntahe Japhet Lejanti turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Murakoze cyane. Ego murakoze kandi kubara mwitavye ubutumire bwacu. Umushinga ntahe Boris Evrard namwe turabahaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze kandi abashimiye no kumutumire mwampaye muri kiganiro canyu. Murakoze. Ego cyane murakoze kandi. Ahubwo reka rero imbere yuko tuja mu kiganiro bwite tubanze tubasabe cyane Boris mwebwe muri bashasha muri iki kiganiro umwidondore muvuge aho muherereye ibyo musanzwe mukora mu buzima kugira ngo abakurikirana ikiganiro bashobore kumenya uwo muriwe. Nitwa muco w'intore Boris Evrard ko mubivuze. Twasanzwe mba mu gihugu ca Canada mu gisagara ca Montreal muri province ya Quebec. Muje busanzwe mwasanga nikorera utwanje ariko kandi nkaba ndi hafi cyane ya community y'abarundi sitwa mu gisagara ca Montreal. Aho nkunda kuba hafi mu kwitanga iyo habaye ibibahuza. Hari ningira kumbure nico kintu abantu benshi boba bazimwo mu bari muri diaspora y'abarundi bari Montreal kandi kanda bose nico bandiko. Ego cyane murakoze rati cyane mushinga ntahe Japhet Lejanti namwe nivyo tumaze kuganira gatari gake ariko murashobora kwibutsa abariko baratwumviriza ico musanzwe mukora ico mujejwe naho muherereye. Jewe nitwa Japhet Lejanti Ndayishimiye nkaba nsanzwe ndongoye urwego rw'abarundi baba mu mahanga ku rwego rw'isi. Nkaba hano mu gihugu ca Norvege. Ego cyane murakoze. Reka rero tuje mu kiganiro bwite. Akabazo ka mbere umuntu ashobora kubaza nako kumenya mbega hoba hariho politike canke imigambi y'igihugu yerekeye abarundi baba mu mahanga, nimba iyo politiki yo bihari yo bitomoye ku buryo abarundi bose bayizi bari mu mahanga kandi bayiyumvamo. Reka dutangure kuri mwebwe nyene mushinga ntahe Japhet Lejanti. Novuga yuko imigambi ya diaspora d'abord diaspora ni urwego rurabi ibihugu bitandukanye byose. Ni ukuvuga igihugu cyafise imigambi yacu ciyemeje muri ico gihugu, naho hari amashirahamwe nayo afise imigambi yayo yiyemeje. Rero novuga yuko twebwe ico dukora dutegura integuro yerekana iyo tuvuye aho tugeze n'iyo dushaka gushika, ibyo twokwita plan d'action. Rero turategura plan d'action tukayihereza abo dukorana kugira ngo nabo bagerageze kuvomamwo bimwe babona yuko bashoboye. Hanyuma natwebwe mu gutegura iyo plan d'action yacu natwebwe tuyivoma muri ya politique nationale de développement yo mu gihugu cy'Uburundi. Tubagiwe yuko n'ayo mashyirahamwe yo hanze nayo afite imigambi barangurira mu bihugu basanzwe babana. Ibyo rero byinshi tuba tubizinanye ko turagerageza kubishyira ahabona, abatabifise nabo tukabibaha kugira ngo babironke. Keretse abashaka kwikumira nibo batabironka, ariko babikeneye turabibona.
Ego cyane. Boris mwebwe mubivuga kwiki? Ego kumbure ntawo wakana ko imigambi toba ihari. Kumbure ngira ico novuga nka jewe sinobesha barakubona hafi ahantu by'igihugu bama barabibiba hirya no hino. Ndabona ko kumbure habaye imigambi habagize izo nama. Ariko iyo migambi nkuko navuze bwa mbere sinohara ko itoba iriho. Cyangwa mvuga ngo kumbure ngo ni muri abadashaka kumbure kunyariza akuyimenya. Kumbure ngira n'uburyo bakoresha ngira ntishobora gushikira bose. Ngo bamenye ibirimwo, bamenye kwitunganijwe, bamenye imyaka izomara. Aho nkabwa mperere ko mu bisanzwe mbona ubu mu gihe ubumwe bwa none buteye imbere. Nka jewe ndugwaruka kumwe n'abandi benshi rugwaruka ko ubunye ntago ciriyemo nko muri Canada ibiharuro bihari nkuko nk'abantu baje bakuze bava mu Burundi. Turavye abantu bavukira ino mu myaka 5 banavukira basumba abantu baje bakuze bava mu Burundi. Yego. Bisigura ko ugwaruka niko gwinshi. Ugwaruka nago urazi rukorera ku binga bwa none za Facebook, za Instagram na Twitter ni azindi. Urumva nishize muri abo benshi tudashobye kuronka aho dukura kumbure imigambi gore umuntu no kuraba ico nawe yoshobora guterera. Novuga ko ntayonzi kumbure ngira botubwira uburyo bayishikiriza aho bayishira gore umuntu ashobore kuyitora. Sino ntajo ndetse ko cyane gose murakoze. Ego cyane. Ahubwo nivyo mushitse aho natwe twariko turaja mushinga ntahe Evrar. Nivyo umuntu abiyenga imbere no kuraba nikete umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu aheruka kwandikira umushinga ntahe Jafet Lejanti yarabamenyesheje yuko mwasavye yuko leta yogenda isigurira abarundi bari mu mahanga iyo politike canke iyo migambi y'igihugu yerekeye abarundi baba mu mahanga. Byumvikana yuko hariho abarundi batari bake bari mu mahanga batazi iyo migambi kandi bigoye kugira ngo bashobore kuyimenya. None ga mushinga ntahe Lejanti nimubona yuko byoba byiza yuko muishira habona cyane cyane mu bintu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo abarundi bari mu mahanga nkuko Evrar yabivuze biboneka yuko benshi bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo bashobore kumenya ibiriko biraba. Kandi n'ubundi ugiye kuraba kuri site y'ubushikiranganje bw'u Burundi bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu urabona ugiye ku gace kajanye na diaspora ibyo bintu byose ntabyo ubona. Nimwibaze ko ivyo Evrar yavuze byoba ari byo kugira ngo mubishire ku buhinga ngurukana bumenyi abandi barundi babibone babimenye ni navyo byo koroha. Icyo bivuze nico twebwe dushoboye twari dusanzwe dufite urubuga bituma ko ibyo dukora uretse gusa ko muri no minsi twagize ingorane ntoya tukaba turiko turagitunganya. Dushira ko imigambi yose dushira ko ibyo dukora byose mugabo ntikibuze yuko tugenda tubishira ku ma media sociaux abantu bakabihanahana. N'ubu hagize umuntu avuga ati duhe imigambi mugeze ko imigambi mutegekanya nta kamaro ko kibinyegeza kuko byateguwe n'abarundi baba hanze bikorerwa abarundi baba hanze kugira ngo bizoje kurangura imigambi izofasha igihugu n'abanyagihugu aho twataye uruzo. Rero kugira ngo tubishira habona nibaza yuko n'inyungu kuri twebwe. Ahubwo abantu baratubwira ati kugira ngo ibintu tubironke koresha ubu buryo nibwo butworohera. Nk'ibyo tubimenye bica biduha inguvu tuca tubikora wanashaka n'uyu munsi tworara tunabikoze. Rero nibaza yuko uno munsi novuga yuko technology isigaye yateye imbere ku buryo umuntu adashobora kuvuga ngo yabuze amakuru
ahubwo ingorane ikunda gushika nuko abantu baba bifitiye amakuru bikundira kuruta ayandi ayo agatuma hari ibyo badashobora kumenya ariko nk'ubu dushoboye kuronka nk'abantu bavuga bati twebwe ibya diaspora za murabicisha ngaha kugira ngo bishikire bose ako nakunguko twebwe tuba turonse kuko tuba dushoboye gushikira ba barundi twitwa yuko tujejwe wanashaka Evrard ngira ngo kuvaho ndonke contact yiwe ibyo maze kumurungikira ni byinshi nawe nkamusaba yuko yoca bisangiza abandi afise kugira ngo ntabigumane wenyene n'abandi babironke. Ego murakoze neza birumvikana kabisa yuko Evrard hari ibintu byinshi azi kandi yofasha muri diaspora. Hariho ijambo yavuze reka ndamusubire ko kandi kubijanye n'ibiharuro kuko mugiye kubiraba na cyane ibihugu biteye imbere bikunda gukoresha ibiharuro kugira ngo bifate ingingo muri ibi nabiriya. Nivyo Evrard yavuze ibijanye n'ibiharuro kugwaruka uriko ravukira hanze rukurira hanze hanyuma umuntu agiye kuraba bimwe mu ise ngo ni plan d'action mwama mugira bijanye n'ivyo muzokora aho mugeze n'ivyo mumaze gukora ibyo mwateguye ibyo muise strategic plan kuva mu mwaka wa 2014 gushika umwaka wa 2016 ikintu ca mbere mwashize imbere cari ico gushinga ico mwise database nukuvuga aho mwoshira ibiharuro by'abarundi bari mu mahanga ivyo bakora n'ibindi bijanye n'ivyo ariko tukabona kandi muri strategic plan yanyu yo mu 2019 gushika 2021 n'ubundi muraca bivuga ko yuko mushaka kubishira mu ngiro kugira ngo ivyo bintu ubija habona mbere umenga n'umushikiranganje nabo nyine yarabandikiye abasaba yuko mwobikora reka mbaze ntumbereza kakabazo kuri Evrard mbega Evrard kubona kuva mu 2014 gushika uyu munsi iyo database itaraboneka y'abarundi bari mu mahanga ibyo basanzwe bakora uko bangana ubumenyi bafise n'ibindi mwe mwibaza yuko byo biva kuki hanyuma akabazo ka kabiri wofasha kugira ngo ivyo bikogwe yofasha gute murakoze cyane gose nuvuga ko uruhara rwa mbere ari rwa leta n'umushikiranganje jeje imigenderanire nkaho ndi muri Canada turamaze nk'imyaka 5 tudafise ambassadeur ambassadeur nabazi ko ari wahuza abarundi mu butandukane bwabo bwose kumbure ni wafise ubwo bushobozi n'iryo jambo n'ijunje ngo ashobore guhuza kumbure n'abato babumvikana bivuga yuko kuva imyaka 5 heze nta kintu kiraduhuza nk'abarundi bati turahuye duhujwe na leta mvyeyi hanyuma icya kabiri uravuga ati iyo plan bavuga ati abana bavukira ino gitumbuka icya kabiri muga ati leta ni gitoguramwo kuguramwo ugo ruhara nk'abana bavukira ino nka bose nabuze ko abonye aribo benshi gusoma ko n'abantu baje bakuze nta kintu na kimwe cemeza ko abantu ko nta karangamuntu nta passport babahereza y'abarundi bari ngahanye urumva n'uyo mwana mu gihe dosiye passport ntashobora guharugwa nk'uko uyu mwana ari umurundi urumva abo bana bose bitwa ngahanye ibyo bavuze ko atari abarundi ntawo bihakana ko nta kintu tuvuze kibemeza ko bafise yuko ari abarundi mu majambo rimwe navuga ko icambere tugira tumenye abarundi bahari ari kubanza hakaba iyo politike ya leta y'u Burundi yo kwegera diaspora kamati mbega muri Canada hari amashami angahe y'abarundi n'abana bangahe bavukira b'abarundi umva ubuza abantu ucubega no kubaha izo passport hanyuma icya kabiri ufatiye kuri iyo shirahamwe ry'abarundi rya diaspora
nibaza ko ivyo biharuro kuko bose nibaza ko bafise ubushobozi bwo kuja kugira abarundi buri muze mwandikishe tubaye ama passport nibaza ko ivyo biharuro bikura muri ico gihe ca ambassade iyo biri mu gihugu cose kiri mu mahanga kumbure reka sindukoresha neza reka ncengira ko kumbure udukombaza uyu mutumire turi kumwe bavuze ati tukora ku biharuro by'abarundi bafite bari hanze ko twamaze kumva ko abarundi urwaruka ari rwo rwinshi ari bo benshi muri uwo mugambi bateguye urwaruka rufise ikibanza kihe kingana gute nihe migambi yabo murakoze yego murakoze cyane mushinga ntahe Japhet Lejanti ngira mwumvise akabazo yabajije ariko dusubire tubabaze natwe duti kuva mu 2014 gushika ubu mu migambi yanyu ibiri ibyo mwise strategic plan y'imyaka 3 mwashinze mwavuga yuko mutegeza gushiraho iyo database ariko gushika n'ubu iyo database ntimurayishiraho mbega ni igiki cyatumye gushika ubu bidashirwa mu ngiro ico mwiteze gukora ubu kugira ngo iyo database iboneke ni giki hanyuma mushe mwishura nako kabazo Evrare yashikirije ico kibazo ni kibazo ciza cyane kubera ko nkuko bivuze twari twihaye ihangiro mu mwaka wa 2014 tumaze kw'iryo hangiro igihe twagomba gutangura rero kuja ku bikorwa haca haduka ya magume y'ibihumbi 2015 no kuvuga twagize imyaka 2 yabaye impfabusa hari intureka rero bituma na diaspora ubwayo ihura na zijya ntureka zabaye igice kimwe cicamwe imigwi ikindi cicamwe yindi hanyuma twongera gutunganya bundi bushasha urwego rw'abarundi baba mu mahanga dufise n'indi ntumbero yo kubahumuriza mu 2017 mu 2017 rero tutangura kuraba ivyo twaganiriye na leta nagomba ahubwo nongere ngaruke mvuge nti ibi bibazo ariko arabaza ni ibibazo byagiye birabazwa mu mwaka wa 2012 igihe twari ko turitunganya bibandanya bibazo mu manama twagiye dukora turabatumira haza abantu bakeya bavuye muri Canada ariko twari abarungikira ubutumire rero uko twagenda tubiganira tubishyira ku mbuga rero sinovuga ngo bikanguye batevye mugabo nico gihe kuko ibyinshi twarabiganiriye turabivuga muri ico kiringo rero uti ko mwabiganiriye mwarabishize mu ngiro byagenze gute murazi yuko hajeho nibwirizwa shingiro rishasha aho twagomba kwiga ingene diaspora y'u Burundi igomba gukorana na leta n'uruhe ruhara ivyo byose tugenda tubiganira kugeza aho leta ivuga iti reka dushireho indwi yaduhariwe kugira ngo muri iyo ndwi tuze duhurira i Burundi twongera tuganira hanyuma habaho n'urundi ruhande ruvuga ruti yego hariho abashobora kuja i Burundi hariho n'abadashobora kuja i Burundi niho rero twongera turumvikana tuti iruhande y'ibibera mu Burundi reka n'abari hanze tuze turagira amanama mpuzamakungu kugira ngo muri ayo manama mpuzamakungu babandi batinya kuja mu gihugu tubegere tubereke uko igihugu kimeze twongere twiyegereze n'abagwizatunga rero urwaruka rufise uruhara rukomeye muri iyo migambi twagiye tutegura n'ibyo twateguye byose ubu birahari ubu babikeneye botubwira tukabereka ibijyanye n'inkino ibijyanye no kwitunganya n'urwaruka ingene bishigikira urundi rwaruka rwo mu gihugu kugira ngo rwiteze imbere ingene bigisha ikirundi urwaruka ruba muri diaspora ibyo byose twarabitanze
barabifise rero igihambaye ngaha nuko abarundi baba hanze batokwigira sindabibazwa bakaja hamwe n'abandi ntibavuge ngo ibi ntibituraba hariho n'abaza bakavuga ngo ivyo ngo nivyo umugambwe SNDD-FDD nta vy'umugambwe SNDD-FDD bihari muri diaspora ibintu byose dutegura n'ivy'abarundi babo mahanga iyo mvugo twarayisezereye dushaka ko abarundi bavyumva yuko diaspora n'umurundi wese aba hanze baze dukore dutwiteze imbere muri Canada hageze naho dufata ingingo yo kubagendera twarabagendeye turahura n'abarundi i Toronto turahura n'abarundi Ottawa haje abarundi bakeya abandi bari kumira ubu rero dushaka ko abo barundi bumva yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu ciwabo leta ibyo byose bariko baravuga yarabishize muri wa mugambi twise politique nationale de la diaspora uko umwaka utashe niko babisobanura babishize no ku mbuga umuntu agiye kuri internet arabibona rero haba hasigaye tuganira tukavuga tuti ibi bintu tubishire mu ngiro gute ubu turi kuri ico kibazo c'ingene turonka ama statistique y'ibikorwa abarundi barangura hanze nuko mwabibonye mu cete c'umushikiranganje aha rero twarasabye yuko abarundi bari hanze bafise ibikorwa barangura nibiyandikishe bandikishe iyo migambi bandikishe ico bitare competence bafise kuko birimwe muri ico cegeranyo ejo atazogira uvuga ngo sinabimenye kandi babishize ku mbuga naho rero tuba dushaka yuko abantu baza barahanahana mwene ayo makuru akabashikira kuko yatanzwe kuva kera twama twayasubiyemwo aho dushobora kubicisha hari abavuze bati twebwe ntitubironka batubwire tubibahe hanyuma turanabatumiye no mu ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga ku mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka uza ubwo duhurira i Burundi hariho n'inama mpuzamakungu turiko turategura izobera muri Amerika wavuze kuva itariki imwe kugera itariki zitatu z'ukwindwi iyo tariki yarahindutse kuko abarundi benshi basavye yuko tusubira inyuma gatoya tubahe ikiringo gikwiye tuyishira ku itariki 28 na 29 z'ukwezi kwa gatanu urumva yuko twabahaye ikiringo gikwiye kugira ngo ntihagire urwitwazo bavuga ngo ntibashoboye gushika muri iyo nama ntihagire urwitwazo rwo bavuga ngo twabahaye ikiringo gitoya wanashaka nabo mu gihugu hagati ubu nibaza yuko nta rwitwazo bavuga yuko baronse ikiringo gitoya kumbure ikibazo cyo kuronka amaviza kirashobora gushika ico naco tuzogenda tukiganira uko tuzogenda dutegura iyo nama niko vyama bigenda rero nibaze yuko urwaruka rufise uruhara rukomeye turabatumiye ndashima wanashaka n'umwigeme nabonye wo muri Canada yashikirije ubutumwa avuga ingene abarundi tugomba gufashanya tukagira ico bita solidarite nawe niyaba yumva ashoboye akeneye ko dufashanya muri ivyo bikorwa nta ngorane turiteguye kugira ngo dufashanye nawe adufashe duteze imbere ico gisata kuko turakeneye yuko urwaruka rufata iya mbere ego cyane murakoze sinzi ko Eva rafise ico yongera kuri ivyo nimba atacafise ince mbandanya n'akandi kabazo ego hari ikibazo nabajije ahanini ni mpugene navuze kumure yavuze ko amazwi inama zitari nkeyi nyinshi bakabiganirako ndamaze kumbure igihe baganira igihe bayaga kumbure n'umunsi twatse mu 2012 bayaga baciye imyaka 8 nko kuri ico cy'abana bavukira hanze batira amapasiporo canke n'abashikino ugasanga amapasiporo arabaheranye bega leta icyo yarababwiye haciye bikira bikorerako icyo umwami arashikije bimeze gute ugira rejanti mushaka ngira mwumvise ikibazo yababajeje
mu bisanzwe hariho itunganywa leta yashizeho rijyanye no gutanga amapasiporo. Murazi yuko icyo gikorwa Uburundi ntibukikorana ko bwonyine, bugikorana ko n'ibindi bihugu. Hariho ibihugu rero bifise uburyo bwashizeho bwo kugira ngo securite internationale yubahirizwe, ari nacyo gituma hajeho uburyo bita biometric. Hatangwa rero amapasiporo bita biometric, niyo yaje ahindura ibintu, atuma uwusaba pasiporo agomba kuba yibereye muri icyo kibanza amapasiporo akorerwamwo, kugira ngo bashobore gufata ya mafoto ateye imbere afotora mu jisho. Rero ubwo buhinga bagenda bakoresha naho bosohoka hanze urumva ntibabugendana. Nico gituma bavuga bati umurundi wese akeneye passport agomba kuba yibereye mu gihugu, agomba kwishikira mu gihugu. Rero nibaza yuko twebwe ubwo butumwa twaburonse gutyo, na twebwe tuca tubushikiriza gutyo. Barigeze gupima kuja kubikorera hanze, ariko ntibyakunze kuko mu buryo bunini barinda kumobiriza bwo gusohora ivyuma. Ahubwo ntabaciriye mu ijambo, muri strategic plan yanyu mbandanije n'ico kibazo nyene ca Boris Evra, mwavuze yuko mwipfuza gushira mu ngiro ibikorwa bimwe bimwe. Turaza kubigaruka ko mbere kimwe turakigaruka ko, ariko tugiye muri ivyo Evra yari karavuga nico mwise ikarata ya konsula. Donc nukuvuga abarundi bakaronka amakarata bayahawe n'ubuserukizi bw'u Burundi mu makungu. None uwo mugambi muracyawufise yuko uzobaho muri strategic plan yo mu 2019 gushika 2021? Ego cyane, uwo mugambi urahari kuko twasanze yuko hariho akajagari mu buryo tugenda dushikiriza imigambi y'abarundi baba hanze. Ugasanga abarundi benshi ntibabona akamaro ko gukorera hamwe. Ugasanga utwaye umugambi agiye kurangurira mu gihugu, musitanteri akazabona haje umuntu ntiyabimenyeshejwe, ukazubona hariho umugambi waranguwe hariya muri province ntibabizi, muri ambassade ntibabimenye, muri diaspora ntavyo tuzi. Ibyo byose rero byatumye habaho akajagari. Ubu kagomba twumvikanye yuko ako kajagari kuhagarara kugira ngo hatunganywe neza ingene iyo migambi yose ikorwa. Muri iyo ntumbero dusaba yuko hoba ikarata y'abarundi baba mu mahanga, twokwita carte consulaire. Iyo karata rero nayo nyene tugasaba yuko yotanga avantage z'uyironka kugira ngo abone akamaro ko gushaka iyo karata. Twongera tunasaba yuko iyo karata irashobora kudufasha ikaba nka karangamuntu k'umurundi aba mu mahanga agiye mu gihugu bakayikonsidera. Irashobora kudufasha kugira ngo umurundi agiye afise iminsi 5 ashobore kurangura ibikorwa vyiwe muri iyo minsi mikeya, bakamuha uburenganzira bwo gukora ibikorwa vyiwe yihuta, kita VIP. Eske iyo karata irashobora gutuma umurundi ashobora kurungika uburyo bwiwe bukishije muri banki kuja gukorera mu gihugu hagati gufasha ibi canke biriya? Nibwo rero twasavye yuko ubushikiranganji bukoranye na diaspora y'u Burundi twokwigira hamwe ingene iyo karata yomera, kugira ngo wa murundi ari hanze ashobore kubona akamaro ko kugira gukorera hamwe. Hanyuma ni no muri iyo ntumbero umushikiranganji yarayasohoye urwandiko avuga ati umurundi wese agiye gukorera umugambi mu gihugu agomba guca mu bushikiranganji bakamubona bakamufasha kugira ngo habe coordination. Ari na twebwe hajya nico kituma uciye mu bushikiranganji bushinzwe diaspora
urumva natwe tuba tumaze kumenya yuko wagiyeyo cyangwa urashobora no guca iwacu ico turacakiganirako neza mugabo dushaka yuko umurundi wese amenya yuko hariho urwego rw'abarundi baba mu mahanga bagomba gukorana nabo kugira ngo bateze imbere igihugu. Ivyo ikindi kintu bizogabanya za conflit wama ubona yuko umuntu umenga arashobora kwikorera ibintu uko ashatse bigaca bitera ingorane. Ntibamenye yuko hariho uburongozi aha na hariya bushinzwe ivyo bintu. Rero ni muri iyo ntumbero rero twasabye yuko ubu hoba impinduka. Iyo mpinduka ikaba ku buryo twese tuhungukira, yaba ugiye kurangura umugambi akunguka, baba n'abashinzwe gutunganiriza abarundi baba mu mahanga nabo bakabona yuko iryahangiro barishitseko ryo gutunganiriza abarundi baba mu mahanga. Nibaza rero yuko ico kintu kirahambaye rwose c'ikarata. Nico gituma rero nibaze yuko mu minsi iri imbere tuzoronka inyishu y'ingene kigiye gutunganywa neza. Ego cyane tumbwira turaza kugaruka kandi kabazo kubijanye n'ivyo byo kumenyesha abajejwe intwaro n'ibindi ariko tugaruke kuri iyo migambi nyene nivyo imigambi mushikiriza ni myinshi. Umuntu arumva imigambi y'ubworozi, imigambi y'ibitaro, imigambi y'amazu abarundi baba mu mahanga bobamwo, imigambi ya Miss Burundi, ariko ivyo byose umuntu akavyumva bivugwa ntabone biba. Reka mbere dufatire ku karorero ka Miss Burundi, haraciye imyaka niba ntihenze nk'ibiri havugwa yuko mwe mugiye gufata ico kibazo mu minwe, ariko gushika ubumengo ntakira haguruka. Reka nje kwa Evrare sinzi ko arico yoba biziko, mbega mwibaza yuko ibyo byoba bitegwa n'iki kubona haba imigambi ariko ntiji imbere ngo iboneke. Dufatira cyane nko kuri iki kibazo ca Miss Burundi, kandi sinibaza yuko cyo bagifata uburyo bwinshi cyane. Sizi ico mu bivuga ko Evrard imbere yuko tuja kwa Regente. Murakoze cyane gose kwamaze gushimira Regente kuri ico cimviro yari yagize. Kuko Miss Burundi ni kimwe mu biyo canke mu bintu bishobora guhesha ishusho nziza igihugu cacu. Kumbura barabeteguye bwa mbere haragera ba utubazo. Rero kumva haragize abantu bavuga ati reka tuyifate mu minwe. Nukuri twese twashimye twari twakengurutse. Kumbure twamenye ingorane bagize ko ari iz'uburyo, ko bagize ingorane z'abo bikorana. Ariko nukuri ndaciye bugufi kandi ndasabye nukuri ico kintu basubire baciyumvire ko. Ariko kumbure barashobora kuba bafise bobo ico ciyumviro, mugabo bakaraba kandi abantu kumbure bari muri uko gwaruka, kumbure abajene twita abajene baba influenceur canke abajene baba bazi gusumba. Kumbure nabo bafise ico ciyumviro bakagisha mu minwe yabo. Kumbure nabo bakaraba ivyerekeye bakafasha ivyerekeye uburyo bw'ico agikorwa. Kuko ejo twama twumva bagize imigambi imigambi yo ni myiza no kuri ntawobesha pe. Ariko hajya kandi umuntu amubonera apana ku majambo ariko mu bikorwa. Rero mugihe atabikorwa twumva bavuze ikintu bakivuze kumva ko ari cyiza, kumva ko ari ikintu cyo gukomerwa amashi. Ariko ejo ntukibone. Kumbura tugati n'ibyo abarundi bagenda bakicara bagagira amanama y'amasaha 5 hama baheza bakafata agacupa bakagenda bamumva barenze tukavugisha ukuri. Yego cyane. Ariko kumbure reka kumbure yego imigambi ni myiza kwisha mu papuro ni byiza. Kumbure bavuga ati sinko yavuga ati hakene ko amadosiye ava mu bubati agakogwa. Niyo migambi kumbure nive mu mpapuro nivo majambo hamije mu bikorwa.
hama no kuri uwo mugambi Miss Burundi ndawushikiye Jafet afite nimero yanje namwe afite nimero yanje ni ikintu ku bwanje no kwitanga ku buryo kuko ejo Miss Burundi niyabaho ubundi bakabumenya aje bariteka kuri twese kandi n'abana b'Uburundi twaratera imbere mu byerekeye ivyiyumviro bwenge no mu buryo bwo kwikenura murakoze. Yego cyane. Umushinga na Rejanti Muranunga akabazo kabagarutse ko umwebwe iyo migambi yamivugwa yandikwa ariko ntije ahabona tufati ko umugambi wa Miss Burundi mbega ikibazo ni ikihe Evra arahije kuvuga ati mbega cyo bari kibazo cy'uburyo byo bari biki muba mwaragerageje kuganira n'abandi barundi bari hanze barabe ko bofasha kugira ngo uwo mugambi uve mu nzira hanyuma muce mushira n'ikibazo kijanye n'ivyo mwavuze byuko ubu bisabwa yuko abarundi baja kugira ibikorwa byo guteza imbere igihugu babanza guca kwa mustanteri canke bakamenyesha ubuserukizi bw'u Burundi mwebwe mujejwe diaspora canke ubushikiranganje mbega kubona abo barundi baja kwikorera ivyo bintu hariya badaciye kuri izo nzego ntimwibaze yuko hoba ariho ikibazo bo babonye igituma badaca kuri izo nzego hanyuma muce mugitorera inyishu irere muranzwe gatoyi kumbure ntabacikiriyemwo yavuze ati atuma passport baragaje kugura bayarondere babikore hanze mugabo barumanga ntibikunda reka ndabaye nka karorero turabise imugwi w'intamba w'amaguru w'amaboko volleyball basket mu bice byose bisata by'inkino byose uyu munsi turabona ibindi bihugu bija kurondera hino hari abana bakina basket bakina football bakina mu bintu byinshi abona ugasanga bise abavyeyi b'abarundi bafise amazina y'abarundi mugabo ugasanga nta gina kimwe gifise cekana ko ari abarundi dufatiye kumure ku bindi bihugu turabona ibindi bihugu ari byo biva iyo baba bakaza akoresha ugwaruka ati mwe murabona mufise amaraso y'abarundi ntabwo bo bakageza kuza akubarisha sinzi ko muri ko murantahura yego turatahura neza cyane ariko kumbure nk'uyo mwana akina basket no kuri koresha no koresha ari wa mbere ugasanga kumbure hageze ikipe nationale ya Canada ntashobora kuyikina kubera kumbure handi bana bakina ari benshi ugasanga mu Burundi ashoboye kuza ntiyobora ico yofasha gusumba yego cyane eske nimubona ko kwegera abantu kumbure naho tukwegera abarundi bose ariko nk'abantu bafise nk'izo mpano batenze kuza kubavuga ngo je no Murundi ngo mpa passport ngo ndakina ubwo ntiyo bari ntumbero cyane mu Gifaransa twazinze kwegera abantu kumbure tubona bashaka guteza imbere igihugu naho kumbure kumva ko vyo byiza bagiye muri gusaba izo passport ngira mwata ikibazo canje yego cyane umushinga ntahe Jafet Rejanti ngira mwumvise ako kabazo kandi yashikirije ico ntatahuye neza kuri ivyo vy'ama passport muraza kunsubiramwo neza ariko ndagerageza nsubize reka mpere kuri co nyene nuko urabona abajejwe ivy'ama passport ni ambassade muri diaspora ico si kibazo twebwe kituraba mugabo iyo hariho umuntu ashaka passport canke bafise ko amakenga twe ambassade ikorana neza n'abarundi baba mu mahanga no kuvuga igihugu cyose kirafise uwuserukira diaspora twebwe turamubaza umwidondoro w'uwo muntu hanyuma tukandikira ambassade twemeza yuko uwo muntu ari umurundi niyo bikenewe ambassade iramutuma ko kugira ngo ajye muri ambassade bamugirishe interview reba ico ntigikunda gutera ingorane hariho abarundi benshi twagiye twandika makete twandikira ambassade kugira ngo ishobore kutunganiriza kandi byagenze neza ariko we ikibazo ciwe cyane cari gihagaze ku kumenya ukuntu igihugu
cyo kwegera cyane cyangwa cyo kwiyegereza cyane abo barundi baba mu mahanga byitwa yuko ari abarundi kubera bafise abavyeyi b'abarundi kandi bafise ubumenyi canke impano muri ibi nibi bishobora gufasha mu gihugu, ariko ugasanga ntibafise ukuntu bashobora kwitwa yuko ari abarundi ngo baje gufasha. Yatanze uburorero bw'imikino nka tufata abakina umupira w'amaguru, basketball, umupira w'amaboko n'ibindi, ugasanga abo bantu n'abarundi ariko baba mu mahanga. Byoshika canke byoba vyiza yuko Uburundi bwobafasha mu kubaronsa ivyo vyangombwa kugira ngo mu gihe Burundi biriko burakina n'ibindi bihugu bugira amahiganwa, bwotuma ko abo bantu bakaja kubufasha nk'abarundi. Nibaze yuko hariho ibibazo byose nibaze yuko bibazwa leta ku bibazo by'abarundi bari hanze y'Uburundi. Ibyo twebwe turabifashamwo kugira ngo tubishikirize leta. Niyo rero yacu yo kugira ngo tworohereze ama ambasade aho idacika byoroshe. Ico mwazi yuko niyo dushizeho umuntu hariho ingingo ivuga yuko akazi kiwe nako korohereza igikorwa ca ambasade kugira ngo hajye ambasade bashoboye gushika diaspora ibafashe kubishikiriza ambasade. Rero nibaze yuko benshi ingorane bakunda kumenya ntibazi yuko bafise ikirezi. Ni ukuvuga diaspora leta yarihaye uburyo, yarihaye ububasha bwo kugira ngo ishobore gushikiriza ivyo bibazo byose ifise, hanyuma ivyo bibazo leta ibitunganye. Mugabo abantu bakaguma bashaka yuko bugurura ambasade kashika, kandi ntushobora kugura ambasade ahantu hose ngo bikunde udafise uburyo bwinshi. Rero twebwe tugomba kumenya yuko baraduhaye ubwo bubasha bwo kugira ngo dufashe abo barundi bakeneye kugera kuri ambasade, tubafashe kuyishikira byoroshe. N'ibyo bibazo twebwe kubera ko twebwe tubikora tubigera, ubwo turabafasha bagashikira ambasade. Yego cyane. Nta kindi twebwe dushobora gukora uretse kwegereza abanyagihugu ubutegetsi bukabatunganiriza. Hanyuma kugera no musi ndabona umuntu n'umwe aradutumbera, hanyuma akatubwira ati twarabatumbereye ikibazo cyacu ntimwagishikanye imbere. Uwo muntu ntituramubona. Hari n'abarundi baheruka kuvuza induru bavuga yuko bugarijwe muri Omani, bavuga yuko byanse yuko basohoka. Twarandikiye umukuru w'igihugu turamubwira tuti aba barundi n'abarundi bacu, abandi barashoboye kugenda, none raba ukuntu aba nabo muborohereza. Kandi amatwi asubira umenya ico kibazo leta yaragifashe mu ntoki. Yego cyane. Kubera ko twaragiye ingorane aho ziri. Rero nibaza ko ico kibazo cyo gushaka korohereza abantu bari nko mu nkino, leta imaze kubona inyungu, ndazi yuko ico kintu leta igifata mu ngamba. Yego. Rero ikindi mwavuze cyo gucisha ibintu ku nzego. Yego, n'imigambi ivugwa ariko ntikogwe cyane cyane Miss Burundi. N'uwo wundi muntu uzoja kwegera atari intwaro yaho uja gukorera igikorwa cawe ninde? Urumva nta yindi nzira iriho. Utegerezwa guca ku ntwaro kugira ngo ushobore kuja gukora umugambi wawe. Abantu rero ntitugomba kuza turiyumvira izindi solution zidashoboka. Ariko n'abaciriyemo muri komine Bugendana umugambi, urumva yuko utegerezwa kuja gushaka inzego zitwara ngaho muri komine Bugendana kugira ngo uronke bwa burenganzira nabo bagufate mu mugongo. Ariko n'abaciriyemo ibyo byose nimba mwarabonye yuko canke leta yarabonye yuko
abo barundi baja kugira iyo migambi mu Burundi bataca muri izo nzego, twibaza yuko mwari kubanza kwibaza canke mukarondera abarundi mukababaza muti mbega ni kubera iki mudaca muri izo nzego muje gushikiriza iyo migambi canke kurangura iyo migambi, kugira ngo mushobore kumva ikibazo boba bahura naco hanyuma mugitorera inyishu. Sinzi ko muba mwarabajije canke ikibazo twaragitohoje, twarakibonye, twasanze abo barundi usanga ari ba barundi biyumva yuko igihugu ni ciwabo kandi biraryoshe kubyumva. Iyo bamaze kwimva yuko igihugu ari ciwabo bakumva yuko umenga bagenda nk'akana kagiye iwabo muhira ari sawa, mugabo bakibagira yuko hariho inkaratasi zisabwa, hariho uruhushya rusabwa, hariho iki na kiriya gisabwa. Rero urumva ikiri inyuma si kibi, ikiri inyuma ni ciza, gusa twebwe turabafasha kugira ngo bumve naho ico kiri inyuma ari ciza, hariho ibintu bisabwa ejo utazohura n'ingorane bakubwire ngo ntacyo wigeze utubwira, kuko hariho abantu bagiye kubaka amazu amafaranga yabo barayarya, baca baja kwitura leta ibabajije ati none iyo nzu mwayubatse ryari, mwasabye uruhusha ryari, ugasanga rero baciye bahura n'ingorane. Nico gituma rero leta ivuga iti ni muce mu bushikiranganji bubajejwe, hanyuma bumenye yuko hari igikorwa runaka kiriko kirakorwa, muhuye n'ingorane bamenye ingene babafasha. Urumva rero si iciyumviro si kibi, iciyumviro ni ciza, gusa ingene bagikora niyo nkebuzo leta iheruka gutanga kugira ngo bamenye yuko ahubwo bashaka kubafasha kugira ngo ibintu bikorwe neza. Hanyuma ikindi kibazo yari yabajije kijanye n'itegurwa rya mazi ya teke, mazi ya teke aribyo mu kinofunofu bita Miss Burundi. Mazi ya teke y'Uburundi murazi yuko twari twapropoje yuko ico kibazo tugiye kugifata mu ntoke, kandi wanashaka leta yari yabinezererewe, iravuga iti iki kintu ni ikintu ciza, mugabo mu nyuma leta izibona haje abantu barenga nka 10 bose bariko barasaba kubitegura, hanyuma kandi mu kubisaba nyene bakabona yuko bakobeje. Twebwe tuvuga tuti mbo none twebwe nta ngwano tubishiramwo, niba babona yuko bazobitegura neza, ibi twebwe twari twihaye by'ihangiro nivyo twebwe tubona yuko bikwiriye, kuko mazi yarategurwa ugasanga abatorwa n'abantu b'ibujumbura gusa, naho yamuka muri komine runaka ugasanga b'abanyagihugu bava muri province ntibazi niyo byabereye, kumbure bafise n'umwana bavuga bati uyu mwana natwe turashobora kumushira muri mazi ya teke, ariko ntaronke bwa buryo bwo kugira ngo nawe aje muri ya competition. N'utuntu twinshi twagiye turaraba turavuga tuti ubu ibintu nibikorwe neza. Rero hageze aho na leta ivuga iti iki kintu rero ko tubona hariho abantu benshi bagishashaye, reka tubanze tugishire mu mwiherero turabe ingene kizotunganywa neza. Hariho abakunze bagira bakagira kariya, mugabo no kubwira yuko amakuru dufise nuko leta yicariye ico kibazo igishyira mu mwiherero, ubu tukaba turindiriye mu gihe hogira ico bavuga bati bimwe rero mwasaba ngaha rero ubu turabahaye uruhusha nimutangure. Ni bya bindi navuga yuko kwemera gufata ibintu mu ntoke no gusaba uruhusha ni ibintu bibiri bitandukanye kugira ngo utangure, kuko n'abahora babigira impusha zabo basanze harimwo utuntu tugomba gukosorwa, wanashaka biranabagora, byari byaranabananiye kubikora. Rero ico nosaba nuko nk'ugwaruka uvuga ruti twebwe iki kintu turashoboye kubikora neza, twokongera tukandikira leta tukababwira tuti rero ubu rero harageze ko ca gikorwa tugikora. Ndazi twebwe twari twavuze tuti naho mu Burundi hariho iyo competition bariko barakwegana
bavuga bati nije ndayitegura abandi nije ndayitegura abandi nije ndayitegura mu gihe bikiri mu mwihwezo twebwe twavuga tuti muri diaspora twebwe twoja ku kivi igihugu cyose kigategura amazi ya teke nihagera ko i Burundi babikura mu nzira twebwe tube twifitiye abantu bacu mu kwezi kw'indwi nk'akaroro mu kwezi kw'indwi tugiye mu nzu yaduhariwe twagenda dufise umuntu ashobora kwerekanwa ati uyu niwe yabaye wa mbere nibaze rero ubwo rwaruka nibwatwandikira bakatubwira uko bavyiyumvira nta ngorane ico kintu turashobora kugitanga mu rwego nshingwabikorwa bakagica hirya n'ino nyuma tukaraba yuko dushobora kubandanya uwo mugambi tukongera tukavugana na leta nayo ikatubwira uko yipanze kugira ngo ivyari intambamyi ko vyoba vyavuye mu nzira. Reka tuje ku kandi ikabazo kandi nakabazo gasa nuko kagoye cyane nivyo umushinga nahe Brale yavuze ati ibintu bikwiye kuja mu ngiro bikava mu mpapuro canke mu tubati nivyo twavuze imigambi myinshi yanditswe iri ku mpapuro ariko uravye ku rubuga ntubona iyo migambi ishigwa mu ngiro hariho ivyo mwari mwashizeho muri politike canke muri strategic plan yanyu habayo muri 2014 gushika 16 canke iyi 2019 gushika 2021 hari ivyo mwise yuko mwashinze yuko muzobanza gutohoza neza ingorane zijanye no gukomeza urwego rw'abarundi baba mu mahanga canke iyo shirahamwe y'abarundi baba mu mahanga ikibazo hatubaza ni iki mbega izo ngorane zoba zituma habaho ingorane hagati y'abarundi baba mu mahanga mu kubona ibintu kumwe mwoba mwarazitoreye inyishu canke mwoba mwarazibonye hariho izindi ngorane mwoba mwarabonye kuko hariho benshi bavuga yuko abarundi baba mu mahanga namwe mwabivuze yuko bigeze kwica imice nivyo bisa nuko bagabuye bivanye na politiki hari nivyo mwigeze kuvuga muti hariho nabavuga bati ivyo ntitubijamo turi basinda bibazwa canke ivyo ni vya CNDD-FDD byumvikana yuko ico ari kimwe gituma usanga ibintu by'abarundi baba mu mahanga bidatumbera ngo bikogwe nkuko usanga mu bindi bihugu abanyagihugu baba mu mahanga bakorera igihugu cyabo mbega izo ngorane muba mwarazitoye cyangwa muzizi muba mwarazitoreye inyishu ikibazo ni gwanyu hanyuma tuje kuri umushinga ntaye Boris Evrard tusangure kuri mwebwe Legend ico kibazo mwarakibonye canke muremera ko kibaho inyishu hari inyishu muba mwaragitoreye canke hari ibindi bibazo bituma uwo mugwi canke uwo gwego urudatera imbere cyane kubijanye n'ubumwe bw'abarundi baba hanze ikibazo ubajije kirakomeye kubera ko iyo uvuze uti imigambi mwiyemeje yo guteza imbere igihugu ko umenga yagumye mu mpapuro gusa jewe siko novuga kubera yuko uno munsi urashobora kuja i Burundi ukabaza uti mbega iyi migambi iri kwirarangurwa ngaha hoba harimo ukuboko kw'abarundi baba mu mahanga nizera yuko kubwira ati hafi ibice runaka ni uburyo buvuye mu barundi baba mu mahanga gusa ingene ibyo bintu biri korodone ingene bikogwa niyo ngorane ubu turiko turatorera inyishu harimo abarundi bafise imigambi myinshi ihambaye mu gihugu sinzi yuko no kutashoboye kubana natwe ngo uze utemberere imigambi twashoboye kugendera y'abarundi baba mu mahanga barangurira mu gihugu imigambi ihambaye ikomeye hageze naho tuvuga tuti ni gute tudashobora kuronka statistique y'uburyo bwinjira mu gihugu buvuye mu barundi b'amahanga
iyo twasanze ari ingorane ituma badashobora gufata abarundi baba mu mahanga babahe urugero runaka bati raba uburyo binjiza ngubu. Jewe nama nabivuze nti abarundi baba mu mahanga binjiza uburyo buruta amahera Union Européenne ifashisha Uburundi uretse gusa yo kubona hano buharengerango mugabo ico no kubwira nuko amahera twinjiza mu gihugu n'amafaranga menshi. Rero ubwe ubu twarandikiye berbe none munsi ntiradukubiza ariko turongera tuributsa ubu tubona dusanze itadushubije ubu rero twabicishije mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi no gufashanya kugira ngo batwishurize. Turakeneye kumenya amafaranga abarundi twinjiza mu Burundi ingana gute. Arahari hariho wigeze kuvuga ngo ntayo mugabo rero yarigamye aravuga ati uramvuze nabi amahera arahari kuko amahera yinjiye aciye muri Western Union, amahera yinjira aciye kuri mobile bank, amahera yinjira abarundi bifitiye imifuko yabo. Yewe ubwanjye ndazi yuko ku kwezi ninjiza amahera atari makeya, ayo yose araba kontabilize muri berbe. Izo statistique rero dusaba leta yuko itugirira urutonde tukamenya mu mwaka w'ibihumbi 2018 ninjije abangaruko, mu mwaka w'ibihumbi 2019 twinjije abangaruko, niho abarundi bazomenya ati kumbe abarundi barafise agaciro. Rero ico kibazo cyawe rero nico gituma nakubwira imigambi irahari. Kumbure imigambi yafashe kuvuga iri mu nkaratasi ni yayindi twita imigambi rusange. Iyo migambi rusange sinzi telefone ngire kuvuga nabi. Iyo migambi rusange rero ni imigambi twashikirije leta. Hariho umugambi w'uburimyi n'ubworozi, hariho umugambi wo kwiyubakira uburaro bwiza, hariho n'umugambi wo kwiyubakira ibitaro by'akarorero mu ntara ya Gitega. Wanashaka baratwemereye ikibanza. Rero iyo migambi sinovuga ngo ni umugambi wandika ubwo nyine ukacukorwa kuko n'umugambi munini. Ubu twarumvikanye nabo twari twatumye i Burundi kugira ngo dushireho microfinance. Hariho abo dukorana kuri iyo microfinance yitwa myfin kugira ngo dutangure kwegeranya uburyo, hanyuma hajeho ya karata abarundi dutangure kwiga gushyira uburyo hamwe iyo migambi itangure ikore. Rero mutarabandanya neza muri ya nama mpuzamakungu turiko turategura, twatumiye n'abagizatunga tubona yuko bashobora kudufasha kugira ngo iyo migambi ishobore kuja mu ngiro. Mutarabandanya sinzi ko muriko muratwumva, mutarabandanya aho nyine kuri uwo mugambi w'iyo microfinance, ariko twamufashe Boris umwanya muremure turaza kubaha umwanya. Yego reka kuri kako kabazo nyene ka microfinance nivyo twararonse impapuro zijanye n'ukuntu biteguwe. Aka kabazo tukazanye kubera mwavuze uwo mugambi. Umuntu agiye kuraba muvuga yuko ari microfinance canke sizi ko microfinance bayita mu Kirundi ni nka banke igurana amafaranga make ku barundi baba mu mahanga canke n'ibindi. Biboneka yuko umengo mwashinze yuko izogirwa umutahe w'iyo banki uzogirwa n'abantu n'imigwi 3: umugwi w'abagwizatunga bari mu Burundi, umugwi w'abarundi baba mu mahanga hamwe n'amashengero. Sinzi ko byo bavyarahindutse, hanyuma mukavuga muti abagwizatunga bo mu Burundi bazogira ibice 40%, abarundi baba mu mahanga ibice 30%,
hamwe n'amashengero ibice 30% mukavuga yuko umutahe mutoyi w'iyo banki woba ari w'imiliyoni 500. Aha ikibazo dufise nico kumenya nimba ari banki cyangwa microfinance y'abarundi baba mu mahanga, ni kubera iki mwofata igice kininiya c'umutahe mukagiha abagwiza tunga bari mu Burundi hako mugiha abarundi baba mu mahanga? Akora akabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri ko barako kumenya mbega ibihumbi murantunga imiliyoni 500 y'amarundi, ntimwibaza yuko n'abarundi 500 bari mu mahanga ayo mafaranga bashobora kuyaronka cyangwa imbere anarenga, ku buryo iyo banki yogigwa n'abarundi gusa baba mu mahanga bakaba ari bo bafise iyo kapitale canke uwo mutahe? Imbere mushuye iki kibazo muce mushura na cakindi twababaza. Ikibazo cyiza, gusa ikintu ugomba kumenya nuko abarundi baba mu mahanga urugwego ni rushasha, turacyitunganya. Rero ni byiza iyo uri mushasha, ni byiza yuko uhera ku bintu biciye bugufi, ntutangurire mu rwego rwo hejuru, kandi utarabona yuko ushoboye neza ubanza gukorana n'abantu bamenyereye ako kazi. Wabona uragashoboye ejo ukavuga uti bwabo ndashoboye, reka rero nanje nerekana ico maze. Rero nkibaza yuko ahubwo iyo ngingo niyo ngingo nziza yo guhera hagufi, tubanze turabe ingufu zacu, turabe aho tugeza, kandi wanashaka erega n'umutahe si munini ku muntu. Urumva twashatse yuko umurundi wese yumva yuko nawe afise icyo aterera. Ibihumbi 10 s'amafaranga menshi ashobora kunanira umuntu angana n'umutahe umwe. Ni ukuvuga ngo duhereye kuri ibyo bice 30, hariho abadukuriye mu gihugu bamaze kugera kure babimenyereye. Twashatse kubigirako, tubigire ko dukorane nabo. Nibyo hano hanze hari abantu bafise uburyo, mugabo tumaze kubona tubikoze neza turashobora kubandanya tukagira n'ibirushije ibyo onye. Banashaka tukagira n'umutahe uri hejuru yabo, mugabo reka duhere hato aho dushoboye kugira ngo tubanze tubone aho tugeze. Hari n'ikindi kibazo wigeze kumbaza kijanye n'amakonfli. Yego cyane. None amakonfli, none mwebwe mubona mwarashoboye kuyatorera inyishu? Ni amakonfli nivyo nabivuze yuko hariho abarundi usanga bavuga ngo barashoboye, ari babandi mukubwiye yuko umuntu iyo amaze kwishikira mu gihugu abone yakiriwe neza, akacabona yuko ibintu byose birekuwe. Abo rero iyo basubiye hanze hari igihe baca barenza urugero, bakibagira yuko hariho inzego, bakibagira yuko hari amategeko, ugasanga haciye haza ingorane. Ugasanga habaye ingorane hagati y'indongozi, habaye ingorane hagati y'abaserukira igihugu, dongereza ambasade. Ibyo rero ni za konfli. Rero twaciye tuvuga tuti reka tuvyicarire turabe ikibituma, turabe n'ingene tugitorera inyishu. Naho rero ubona dutanguye kuvuga tuti abaje gukorera imigambi bace mu bushikiranganji, abashaka kuja kurangura imigambi mu gihugu babimenyesha abo barongoye. Hanyuma ni byiza ko haba ikarata yo kumenya ninde akora iki. Ibyo byose nibyo turiko turakora kugira ngo turabe yuko za konfli zigabanuka, kuko burya sinovuga ngo na leta nayo irera. Leta nayo nyene irafise uruhara rukomeye rwo kwerekana yuko diaspora ari urwego, kuko nabo bagiye baraha inzira uwo ari we wese mu kajagari, ni ka kajagari kaca kuhaza, nabo nyene bikabananira gukontorora. Naho rero ubu dutanguye gukorana neza, ibintu bigafata umusitari. Wa wundi avuga ati ndashoboye, akagenda agatera akajagari, bakamugarukana, ugasanga asubiye gufata ya nzira nziza agomba gucamo, ibintu bigakorwa neza. Rero iyi ni intango. Uko tumaze iminsi turiko turabitegura biraboneka yuko ari byiza. Rero nibaze ko ico kibazo tukiriko.
ego cyane reka tuje kwa ku mushinga ntahe Boris Evrard nawe kugira ngo turangize ikiganiro utubazo ni tubiri mushinga ntahe akabazo ka mbere tubanze tusubire kuri bijanye niyo projet ya microfinance umushinga ntahe Jafet Gentil yavuze aho bavuga yuko abazoshira mu mitahe ari imigwi 3 abasanzwe arabagwiza tunga mu Burundi bakagira ibice 40% abarundi ba mu mahanga bakagira ibice 30% hamwe n'amashengero mu Burundi ibice 30%. Hanyuma tukaca tubaza duti mbega ntimwibaza yuko byari kuba byiza yuko iyo banki cyangwa iyo microfinance yoba y'abarundi baba mu mahanga gusa kuko n'amafaranga ubona bavuga yuko yotangura gukora ico gikorwa ari make miliyoni 500 y'amarundi ku buryo n'abarundi 500 bashobora kuba boronka uwo mutahe ako nakabazo ka mbere akabazo ka kabiri nako kumenya mbega mugiye kuraba nkuko twabivuze kare duti imigambi myinshi iranditse ariko ugiye ku rubuga urabona yuko umengo nta kiriko kirakogwa gihambaye ntimwibaza yuko byo babitegwa n'ukuntu abarundi bari mu mahanga basa nuko bagabuyemwo imici ibiri abo tuvuga yuko bavuga rumwe na leta n'abandi tuvuga yuko batavuga rumwe na leta bigatuma ibikorwa by'iterambere by'abo barundi baba mu mahanga mu Burundi bisa nibihagarara ijambo rigwanyu Boris ego murakoze icyamere nta neza canke numva ntashigikiye n'icyo yavuze ko wafashe 10% kubera ngo ari mu buryo afise ngo experience ibaza ko niba barondera muri diaspora bafise experience barahari nabugiye iyo banki canke iyo microfinance zo yitwa ko ari y'abarundi baba hanze voilà nibaza ko mu buryo baba hanze kujya yavuze ko babazi bagize niyo identification ayabo ndazi neza ko inarantu bakora ama bank iyo experience mundi bafise nabo nyene bayifise bonga hanye nuvumenga maze kumva hafi ibice 70% ari abantu bavuye hanze viso ngo ni bank ndimwe ya diaspora no kumvumenga ahubwo bwati ni ya diaspora hamwe n'abarundi baba mu Burundi aho no bitahura hama uvuze ati tuvuze ati kubura 500 bari kweronka ayo mahera we kumara uvuze benshi 500 n'abarundi 30 ngaha muri Canada ayo mahera we yagira incuro azibiri imvanyi bisaba abarundi bisaba gusa ko bibumvisha bumva ko ari byabo bumva ko igihugu bateza kubishikira mu buryo bwose abushoboka no kuri ntabesha abarundi 200 muri Canada ayo marawe yatanga ndetse bakagira n'incuro zibiri hama ku muri experience naco inarundi benshi bakora ama bank bakamiraso nakora mu magation international nticobuza ico kinari ciwabo nuko nakazi boga bagatambuza ico bagiye gukora yego cyane nimwe navuga ati ege imigambi yo kubaka ibitaro ni myiza imigambi yo kubaka uburozi ni myiza mbwahageza tubwo tuti erega hariya muri Norvege hariyo umushinga yitwa Gentil turabona menga ibintu nk'ibiri bya covid bo babi kwanije hakiri kare babi akoze neza niki cobuza ko leta ija kumurondera hanze ikavuga ati wowe experience yawe turayikeneye nuze ngo uyu mushara uronka turaguhereza muri experience ufise idafisa abandi sabwe ko kuri kumenya ko bagize imigambi ndahari jewe nuvumenga hari ibindi bintu bito bito cyangwa ibindi bintu bari gushira ngo bifatiye ku muntu umwe kuco ashoboye mundi bari hanze kugira ngo ati vya abakiye hanze akarorero simaka bwati turakeneye mu Stade oya hari umutozi ari muri Canada kina basket arazwi arakomeye je ntwara ministere y'ugwaruka n'imico kama n'inkino
nkatuma perezida wa federasiyo ryo mu Burundi turamukeneye kendazi n'ugiye bakina igihe ca kane k'ivyo bintu ko babigize uko bari mu Bwongereza yego cyane baribaza ko borenya abantu mu ma domene yose apana juste ngo bubaka ibitaro kuko ibitaro ni vyiza kubaka ivy'ubwozi ni vyiza mugabo turabe mu Burundi ico hari cyo badashoboye abari cyo dutera cyane gose abageze cyangwa batati hari abantu kumbure bafasha kubera iby'imigambwe kubera ibyo kutumvikana novuga ko igihe avuye ko basinya amasezerano ya Arusha kumbure hari ibintu by'ubwoko abahutu abatutsi uyu munsi nibaza ko ibintu abikiriho novuga ati mu FDD hari abahutu babugwanya abatutsi babugwanya kurumva ubu ntikiri iby'amoko mugabo rero iyo hageze ikibazo nabonye iyo hageze gukora ibyo bintu byerekeye igihugu abantu barisanta mu gihe hari abantu barisanta bafise amahoro barisanta bafise kugushaka uko gushira hamwe mu gihe haje gukora umuntu ubu munsi ikibazo n'abantu bari mu migambwe maze kumva uri muri FNL uri mu MSD uri mu CD FD ko ivuze utanumva ko ushize baramutse cyumva ko bashize mu bintu avy'imigambwe mugabo kurusha ko bwatsi umunsi irere n'umunyamakuru araje kuduhuza wewe baraza kukumviza gusumba ko je noza ndumu MSD noza ndumu CNL siko mwatahuye yego cyane rero nimba bashaka uko mara abarundi bari ngaha muri Canada bashaka akubegera bashaka kubashira hamwe kumbe tuje afite ni yasimba akavuga ati ndaje muri Canada hiyonye narondera abantu atabahuri ari umuhutu ari umututsi igira cyo bitwaye mugabo ata etikete y'umugambwe n'umwe bafise reka ndaguhe akarero mu kurangiza bon ni ibintu bihari ntawo adeha umunsi hari abarundi bavuye muri Tanzania kumbure bari mu bwoko ntanze ntuvugira ngaha kwi radio usanga kumbure bari mu mugambwe uri no ku ubutegetsi jewe ndashobora kubagendamwo iminsi mikuru yabo nkayigendamwo bakantumira tugahura tugasangira hanzwa nta rubiro hariya jewe n'abo bantu nkagaruka kandi gasaga nisanze muri abantu bwatsi baragwanya leta iyo bateguye ibintu mbama ndahari ndagenda nkitaba arico mfasha agifasha muri byose banyizira kubera bazi ko ata etikete y'umugambwe n'umwe afise sinzi ko nuko murantahura asha biratahurika ariko ndisire ko je nabwo ati okay umunsi Boris numu senero wo kwa gwasa ndisire muri abantu nahora ngenderamwo uko ari babiri ntadobora uzotangura kuza aragegwa inyuma gatoya yego cyane murakoze ganishwe neza yego cyane umushinga nahe Boris Evrard muco w'intore turabashimiye ku kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuganira mwakoze cyane gose kweno mwaduhaye nizera ko tutayaze amasigara cyicaro je ko bwanje kimesikaye nuko iyo migambi jafeti yavuze bafise mu byo bateguye cyitwa vya misi Burundi imekiganiro cyo mu misi imbere nzo amurondera kumbure tugaruka ku migambi bwo tutira abavyaye twavuga wa munsi ya migambi yavuye mu bubati akiraba ibikorwa byatanguye hariya mu Kayanza ngururi n'ahandi nge nawe n'umunyamakuru n'uvuga ati kumbure nako gikorwa gishobora guhuza abantu kandi imigambi yabo ikaja none ho kwishima ko ati nakoze igikorwa cyo nkumesha
amakuru. Ego cyane. Ego. Nuko turabashimiye kandi. Murakoze. Ego umushinga ntahe Japhet Lejanti namwe turabashimiye ku kanya maduhaye kugira ngo ushobore kuganira. Ego cyane nagomba gusa nsabe Boris niba ashobora kudufasha ngaho muri Canada rwaruka rwaho turarukeneye aratubwira dukorane hanyuma adufashe ubwo rwaruka rudufashe gutera imbere. Ego cyane ndavyemeye kuri radio kandi Japhet urazigiye cyo sondeye ko namba ndahari nzobandanya ndabikora kandi reka dushe kuja kandi encore tukumbure turabe kuno twese nk'abarundi turengeye imigambwe turimwo canke ibindi byose dutandukanye ariko dushe igihugu cacu imbere. Arivyo. Ego cyane. Reka rero turashimiye mwese kubona mwaduhaye akanya kugira ngo tuganire. Murakoze cyane. Sawa murakoze. Ego inshuti namwe bagenzi mwakurikiranye ikiganiro turabashimiye tuzosubira mu kindi kiganiro mwari kumwe nanje Ilere uri inkuru nkuko musanzwe mubimenyereye naho ubutaha.